Ndabaramukije neza bene data barundi banyarwanda namwe bwe muri mu mahanga atandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi mukunze kuba mudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa BInfo. Je mu ncamake kenshi ndi umuntu nkunze kuba mbona ibintu bitarashika kure hanyuma nkagabisha. Ibibazo by'u Rwanda nabibonye kuva kare bivanye n'ubushakashatsi nakoze mu bihugu byagiye bishikwa ko n'ibibazo nka mwene ibi, hanyuma ndatanga ubutumwa inshuro zirenga kuri 3 kuri Kagame. Naratanze ubutumwa inshuro zirenga kuri gatatu inshuro zirenga kuri 3 kuri Kagame, kandi ndazi ko ubwo butumwa yabwumvise cyangwa abafasha biwe baba barabwumvise biciye ku mbuga zitandukanye. Hariho clipe y'umumama, ino clipe ni y'umumama w'umunyarwandakazi. Sinzi ko yari karavugisha cyangwa yari karatanga ubuhanuzi, turaza kwibashirira ko ku rubuga muyibone. Uyu mumama ibi bintu yavyeretswe mu mwaka wa 2024 mu mwaka uheze, kandi ibi bintu yavyeretswe bimwe mu bimenyetso bimaze gushika uno munsi ntivyari bwashike, nta na kimwe cyari bwashike mu ico gihe. Kuvuga ngo ivyo yeretswe ni ivy'ukuri, kuko Bibiliya ivuga ngo muze mwemere ubuhanuzi ari uko bugize gute, ari uko bushitse. Rero turashobora kwemeza ko ubuhanuzi bw'uyu mumama ari ubw'ukuri, kuko ivyo yavuze byose, bimwe mu byo yavuze biramaze gushikira u Rwanda, ibisigaye byo bari bike. Nk'akarorero no mu mama yaravuze ngo u Rwanda ngo leta y'u Rwanda ngo bivanye n'ivyaha bikorwa mu mashengero y'u Rwanda, ngo amashengero y'u Rwanda agiye kugagwa. Mw'uwo mwaka nyene wa 2024 nibaza ko hoba mu mpera z'umwaka wa 2024 durangije, amashengero yaciye ugagwa na leta y'u Rwanda. Hanyuma mama kandi mw'ivyo yavuze yaravuze yuko ngo leta y'u Rwanda igiye kugarirwa imbibe, ngo yabonye ngo amashiramwe mu mazu mpuzamakungu, ngo nisize ukuntu yavyisewe, ngo ariko ariga ngo arakora inama ikomeye ngo yo gufatira ibihano u Rwanda no kuruhasha. Ni kuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu urabona ko ibihugu nka byose ku isi byamaze gufatira ibihano u Rwanda, kandi n'ibindi bikibandanya. Kandi ibintu byose no mama yavyeretswe muri 2024 ibi bimenyetso bitarashika, mugabo urabona ko ivyo yeretswe byose bimaze gushika, mugabo ibisigaye byo bari bike. Yareretswe yuko ngo u Rwanda ngo yabonye rutegwa, ngo abanyarwanda ngo bari mu muriro, ngo mugabo hari abarokotse, ngo mugabo ngo abona ngo ibibe zose z'u Rwanda zirakikujwe n'abasirikare bambaye ingofero zitukura, fate ko ari abakomando, ngo nta muntu umwe ari yemerewe kujabuka ngo urubibe rw'u Rwanda, ngo abantu benshi bariko barapfa bwinshi ngo abanyarwanda. Urumva ikimenyetso mu byo yeretswe, ikimenyetso gisigaye nico cyonyine, mugaye ibisigaye byose yeretswe biramaze gushikira u Rwanda. Ndasubiyemo ku basoma Bibiliya, Bibiliya ivuga ngo muze mwemere ubuhanuzi ari uko bugize gute, ari uko bushitse. Butarashika muze mubugirira amakenga. Rero je ndashobora kwemeza ko ubuhanuzi mama yatanze ari ubw'ukuri, kuko ibyo yavugishijwe bitaraba byose biramaze kuba, kandi ndizera ko nibi bigisigaye ni nk'ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri bigisigaye, ndazi ko byiteze kuba, kuko ngize imisi ndabubwira Kagame, kandi guhera mu 12 hari ibiganiro nagiye nkora byo gusesanguza ndamwereka Kagame, kuko jewe nabonye byinshi, kuko ndiko ndaraba ibibazo bigomba gushikira u Rwanda. Ni nk'ibibazo byashikiye Saddam Hussein muri Iraq,
ni nk'ibibazo byashikiye Gaddafi, ni nk'ibibazo byashikiye Zimbabwe, ntaho bitandukaniye. Ibi nyene ubona biriko birashikira u Rwanda nibyo ukunyene ubona biriko birakurikirana, niko Saddam byakurikiranye, niko Libya byakurikiranye, niko Zimbabwe byakurikiranye, ukunyene niko byakurikiranye. Ngoma ndababwira, hariho clipe nibaza ko harejo ibitariki 21 y'ukwezi kwa gatatu 2025 bariko baratira canke barahiza perezida mushasha wa Namibia. Aba perezida benshi niho bari, kandi uravye aba perezida bari muri bijya birori n'aba perezida bose n'aba perezida batavuga rumwe na Kagame, bose n'aba perezida batavuga rumwe na Kagame. Kurabona ko harimo aba perezida bose ba SADC, urabona ko Kagame leta y'u Rwanda ifitaniye conflit nini na SADC. Kandi urabona rero muri Afrika y'ubuseruko hariyo perezida wa Tanzania niyo yari, ariko ibihugu byose bya SADC aba perezida bose niyo bari. Kandi icyantangaje na perezida wa Kongo niyo yari, kandi urabona ko perezida wa Kongo adakunze kuba yitabira ibirori byinshi, imanza z'ibirori kenshi perezida wa Kongo burya ntakunze n'umuntu adakunda gufata ingendo yitabira ibintu nka mwene ibyo. Mugabo naratangaye cyane kumubona niho yari. Wibuke ko perezida wa Zimbabwe ariho yari, perezida wa Afrika y'Epfo niho yari, kandi abo bose bazi ko batavuga rumwe na Kagame. Na perezida wa Tanzania nawe niho yari, perezida wa Botswana ya niho yari, perezida wa Namibia nyene umumama nyene yatiwe niho yari, n'uwa Pasiyo nyene niho bari. Eka aba perezida ba SADC nka bose niho bari. Muri Afrika y'ubuseruko urabona ko Samia ariyo yari na Bena Gisekedi niyo bari. Icyantangaje cyane mu masaha y'ijoro hariho clipe ejo guhera mu masaha y'ijoro hariho clipe yari ku rubuga imbuga nyinshi cyane ziriko zirerekana ino clipe. Ni clipe yerekana perezida burya ni rya mbere kuva Samia ayinjiye ku butegetsi, ni rya mbere twabonye, nicyo gitubona abantu benshi ku mbuga bayikwiragije iyo clipe. Nubwa mbere twabonye Samia yicaranye na Gisekedi bariko barayaga ari babiri, ni rya mbere twabibonye ibyo bintu. Kandi ibi rero bishishikara bituma tumera nk'abakanguka, nk'abaca biyumvira byinshi kuri ino clipe. Bariko barayaga bicaye mu biro, uri kuraraba byari biro birimo amadarapo. Twabyitiranije ko bijya biro byo bari nk'ibiro bya ambassadeur, atari ambassadeur ya Kongo muri Namibia, yo bari ambassadeur ya Tanzania muri Namibia. Urumva bo bahuriye, nyimba Samia yo yarahuriye na Gisekedi muri ambassade ya Kongo, canke Gisekedi yo yahuriye na Samia muri ambassade ya Tanzania muri Namibia. Muga bari muri Namibia bose, urumva ijya sabukuru irangiye barahuye, Gisekedi na Samia ari babiri barayaga. Iyo clip iri kirerekanwa, iri ku rubuga cyane. Rero i clip duciye tuyifatanya n'ikibazo Kabarebe aheruka gutera Tanzania. Hari burya Kabarebe agiye burya Kabarebe ibi bibazo burya Kagame yaracubaha Tanzania. Leta ya Samia burya Kagame arayubaha, kuko arazi ko ubuzima bw'u Rwanda ibice birenga 90% ata Tanzania ibice birenga 90% nta Rwanda, ata Tanzania nta Rwanda, ata Tanzania nta Burundi, ata Tanzania nta Kongo. Kuko poro ikivuko kigaburira abanyarwanda, kigaburira abaganda, kigaburira Burundi, kigaburira Kongo, kigaburira Zimbabwe, Zambia, kigaburira ibihugu byose byinshi bya SADC n'ibihugu nka byose bya Afrika y'ubuseruko. Ikivuko kitugaburira cyakira imizigo, ibidandazwa baguza tunga bo mu bihugu byose nadondaguye, bacisha mu ibidandazwa baranguye muri Dubai, baranguye mu Bushinwa.
ibyo byose babicisha kuri poro ya Dar es Salaam, byinjira mu Rwanda, byinjira mu Burundi, byimbinjira muri ibitoro zaza ekaho byose ibyuzi ibice birenga 90% by'ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bw'abarundi, ubuzima bw'abanyekongo, ubuzima bw'abanyezambia, ubuzima bw'abazimbabwe, ubuzima bw'abamarawi, ibi bidandazwa byose bica kuri poro ya Dar es Salaam. Rero iki kibazo Kabarebe, aya majambo Kabarebe aheruka kuvuga yerekana ko leta ya Tanzania ngo ifitiye ishari rinini u Rwanda, ngo kandi ngo Tanzania ngo yiyongeye kuba umwansi w'u Rwanda, ngo urazi ko ubwa mbere yatangaje Afrika y'Epfo ko ari umwansi w'u Rwanda, mu nyuma aratangaza Burundi ko ari ubwasi w'u Rwanda, mu nyuma aratangaza Kongo ko ari umwansi w'u Rwanda. None Kabarebe aheruka kwiripura avuga yuko Tanzania nayo ibaye mu bihugu byinshi badondaguye, nayo Tanzania ni umwansi mukuru w'u Rwanda. Yarerekanye byinshi, aradondagura byinshi Kabarebe. Biboneka ngo u Rwanda rwatanguje conflict ikomeye cyane n'igihugu cya Tanzania. Ibi rero byerekana iki? Tubonye ijya clip iri kiratembera cyane ya Gisekedi na Samia, twayitiranije nuko Samia biboneka yuko ijya clip ya Kabarebe yamaze kumushafuza, kandi leta ya Tanzania nubwo itakoze commentaire y'ijya clip, ariko ubutumwa bwa leta y'u Rwanda yashikirije biciye kuri Kabarebe kuri leta ya Tanzania. Burya butumwa Tanzania bwarashitse, kandi leta ya Tanzania, abarongozi ba Tanzania barabwakiriye kandi bariko barabwigako. Rero duce dufatanya n'ijya clip, biboneka neza yuko ko twebwe turabasesanguzi, dutahura byinshi kandi tuzi byinshi. Rero byerekana yuko hariho ibiyago bidasanzwe Gisekedi ariko aragiranira na Tanzania, kandi Imana idafashije u Rwanda mu minsi ya vuba, Imana idafashije u Rwanda mu minsi ya vuba, leta ya Tanzania irugarira imbibi u Rwanda. Ndasubiyemo, Imana idakinze ngo abanyamasengesho mu gihugu cy'u Rwanda baje ku mavi basenge bisonzeshe, mu minsi ya vuba leta ya Tanzania irugarira imbibi igihugu cy'u Rwanda. Kuko ijya clip, ndasubiyemo, kuva Samia yinjira ku butegetsi nta clip nimwe nkijya irigera yerekanwa Gisekedi batari mu biganiro ari benshi. Gisekedi na Samia bicaranye ari babiri gusa bariko barayaga, biboneka ko byari biyago by'ibanga bariko barayaga. Kandi urabona ko mwibi bihe nyene ubona hari ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, urabona ko bariko barayaga ibintu byerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi nta kindi kintu Gisekedi ashobora gusaba Samia atari uko asaba Samia ko akora nk'ivyo Evariste yakoze mu Burundi, nukumugarira Kagame. Burya nta kindi kintu bashobora kuyaga. Burya biboneka yuko bishoboka ko bajya ba president bose ba SADC bari muri bijya birori, biboneka yuko bagize ico bavuga bagize ico bayaga na Samia, bagize ico bayaga na Gisekedi ku bijanye n'u Rwanda. Urabona president wa Afrika y'Epfo niyo yari, president wa Botswana niyo yari, president wa Zimbabwe urazi ko ari warongoye SADC no musi niyo yari, n'aba president benshi niyo bari, president wa Kongo niyo yari, president wa Tanzania niyo yari. Urabona ko ibyo ari byo byose ndazi yuko hari ibibazo bijanye n'u Rwanda bariko barigako inyuma ya bijya birori. Mubara kubwira burya Kabarebe yakirije umuriro u Rwanda utiteze kuzimya. Burya hari umuriro ushobora kwaza ntushobore kuzimya, hari umuriro wazo gashobora kuzimya. Mugabo nyimba hari umuriro u Rwanda rwakije biciye kuri Kabarebe, u Rwanda rutazoshobora kuzimya ni umuriro w'u Rwanda na Tanzania. Urabwire Tanzania ntishobora kurasa u Rwanda, mugabo Tanzania yugariye u Rwanda urubibe, bitandukanye na Kongo yugarira u Rwanda urubibe ko nibisanzwe. U Burundi bwugariye u Rwanda urubibe nibisanzwe. Uganda ejo bundi yari yugariye u Rwanda imbibe, byari bisanzwe. Mugabo urabwira Tanzania yugariye urubibe u Rwanda, abanyarwanda barapfa.
bene wacu banyarwanda mugiye guhura n'ibibazo bikomeye mutewe n'uyu mugabo witwa Kagame. Naramubwiye Kagame, isi yose amakungu oni iramaze kumenya ko Kagame bajye basirikare bari mu Kongo babaye mu 23 n'abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo, kandi ari bo bisha abantu b'Igoma. Impfu z'abantu barenga 3000 bapfiriye Igoma byagirizwa Kagame. Oni yarabitangaje, isi yose yaramufatiye ibihano. Ubu isi yose iriko iriga ukuntu Kagame imukura ku butegetsi kujya kuyeho Gaddafi na Saddam. Ubu nivyo barimo, kandi mumenye ngo ko hariho ibiganiro bidasanzwe n'amasezerano adasanzwe Gisekedi ariko aragira na Amerika mu ibanga. Gorabwire ndasubiyemo, ndiko ndagabisha Kagame mwene wacu, igihugu cy'u Rwanda ugiye kukiza mu kaga kadasanzwe. Ubuhanuzi no mu mama aheruka gutanga, ibyo yavuze byose byarashitse, igisigaye ni kimwe: umuriro ugiye kwaka mu Rwanda. Nico cyonyine gisigaye, nico kimenyetso cyonyine gisigaye. Kandi murabwire, hari umuntu umwe twariko tuyayaga, musezanguzi mugenzanje, ambwira ngo ndabahaye amezi 5. Murabwire amezi 5 ni menshi. Inyuma y'amezi 2 mu Rwanda umuriro uraka. Murabwire ibi byose bimaze gushika, narabivuze bitarashika. Ndamubwira Kagame ibigiye gushika, kandi nta n'indwi zibiri zaheze bica birashika. Urabona ko n'ubuhanuzi bw'uno mama nabwo nyene, urabona ko imbuga nyinshi y'u Rwanda n'imbiga mbuga nyinshi ku isi ziko zirahereranwa burya buno buhanuzi bw'uno mama. Ariko murabwire ngo hamwe n'uwo buno buhanuzi bw'uno mama, mumenye ko jewe namuhaye ubutumwa bwinshi, nasesanguye, natanze ubusesanguzi bwinshi, ndamuha ubutumwa bwinshi Kagame. Iyo abo umuntu yumva Kagame ibi bintu yari kubivamo kare, kandi naramuhaye inzira yuko nashobora kubivamo agakiza igihugu ciwe, igihugu cy'u Rwanda ntikinjire mu bibazo. Naramuhaye inzira nyinshi. Urona nubo buhanuzi bw'uno mama, iyo Kagame abwumvira na leta y'u Rwanda ikabwumvira, uno munsi ibibazo byose biriko yashika mu Rwanda ntibiba biriko birashika. Murabwire abanyarwanda, ikimenyetso gisigaye ni u Rwanda guturirwa kujya Libya yaturiwe. Murabwire Kagame nibamukura ku butegetsi, bazomukura ku butegetsi bamwishe, kuko Kagame arabizi neza. Kagame arabizi neza yuko apasiyonye bategezwa kumufata, kuko yagirizwa amadosiye ku cyabaje abantu 3 Igoma, nibazo byose biko biraba muri Kongo ni wavyagirizwa. Rero umunsi wose azopasiyona Kagame bazomufata bamutware muri sentare. Rero Kagame arabizi ibyo. Kagame rero ntashobora kwishikana. Kagame azova ku butegetsi ari uko apfuye, kujya kwa Gaddafi, kujya kwa Saddam. Burya Kagame urazi ko yinjiye ku butegetsi avuye mu ishamba ari umuroberi. Rero abaroberi systeme yabo y'abaroberi iruko. Wibuke ko ariko na Museveni yabivuze. Museveni yavuze ngo nafashe igihugu ku muheto, ku nkoho, nzokirekura ku nkoho. Rero umuntu wese yigeze kuba umuroberi burya agira umutima ukomantaye cyane. Wewe murabwire Kagame afise umutima ugumye cyane. Igihugu cy'u Rwanda ntazokirekura adapfuye. Kandi systeme ubiriho yo ku isi yose, oni systeme ya oni rwanga ibihugu byose biri ku isi bafise systeme yo kumwica Kagame, hama bashire president bashaka. Niyo systeme bafise. Kandi urabona ko ubu leta y'u Rwanda nawe nayo itanguje intambara na Tanzania, mu gihe Tanzania nayo ubuzima ibice 90% by'ubuzima bw'abanyarwanda babukesha Tanzania. Ibintu byose bifasha igihugu cy'u Rwanda bica kuri poro ya Tanzania, kandi byinjirira kuri duwane ihana urube u Rwanda na Tanzania. None ubu Tanzania yo kugara imbibe ikugarira u Rwanda poro, abanyarwanda bene wacu muca mubaho gute? Ubuhanuzi bw'uno mu mama buca bushika. Urabwire ubuhanuzi bw'uno mu mama ngo imbibe zugagwa, ngo abona abasirikare bambaye ingofero zitukura biboneka ko ari abakomando, ngo nta muntu umwe yazoba yemereye kujya inyuma y'igihugu, ngo umuriro uri kuraka mu gihugu, ibibazo biriko birinjira mu gihugu, ngo inzara yinjira idasanzwe. Ubuhanuzi bw'uwo mama bugiye gushika mu gihe gito. Ukwezi ni kunini mugiye ukwezi ni kunini, ukwezi ni kunini mugiye kubibona. Ukwezi ni kunini mugiye kubibona. Ukwezi ni kunini mugiye kubibona. Murabwire Perezida kuwe ku butegetsi
ntakugwa ku butegetsi uko nyene. Gaddafi igiye kugwa ku butegetsi hari vyononekanye, suko ngo bazomufata ngo Kagame ngo bamwice mu Rwanda ngo nivyo ngo ntihagire vyononekana. Murabwire Gaddafi igiye bamukura ku butegetsi, Tripoli yarononekaye, ubutunzi bwa Libya bwarononekaye, Tripoli irabomogwa, ubutunzi burononekara, ibisagara biraturirwa, abene gihugu barapfa, igihugu cinjira mu nzara no mu bibazo. Gushika uno musi Libya, Tripoli, Libya nta mutekano ukirimwo, nta ubutunzi bwarononekaye, ubuzima buri mu bibazo kuva Gaddafi apfuye. Gushika uno musi Libya iri mu bibazo bikomeye, hamwe nuko Gaddafi bamwishe bo bavuga ko ari cyo kibazo, mugabo urabona ko ibibazo vyiyongereye kuruta Iraq. Igihe bica Saddam baramwishe mugabo ibibazo vyariyongeye. Suko ngo baramwishe Saddam gusa, ariko urabona ko ubutunzi bwarononekaye, ibintu abantu barapfuye, inzara irinjira, ibintu birononekara, ubutunzi buronekara. Ntibamwishe Saddam ngo ibintu nivyononekara, ariko hamwe no kumwica Saddam mugabo igihugu ca Iraq cinjiye mu bibazo bikomeye biruta n'ivyariho igihe ca Saddam. Bene wacu banyarwanda, nukuri jewe sinzi ko uko ndabibona ariko mwebwe mubibona, ariko iyaba uko ndabibona ariko mwebwe mubibona, mwari mukwiye kumubwira Kagame agende i Dar es Salaam asaba imbabazi Perezida Samia, amubwira ati muvyeyi nukuri turasabye imbabazi. Kabarebe nukuri umunwa waramugoye, aratirigana, aratsitara, tubabarire kugira ngo mube muraho makayoyoko Tanzania kubaho uburenganzira bwo kwiziza ibidandazwa byanyu, ubuzima bubandanye, murindire ibihano bizozana bivuye muri ONU, mugabo atari ibihano mufatiwe na Tanzania mukugara imbibi. Akoyoko kabe karahaba mu gihe mukirindiriye ibihano binini biriko birigwa na ONU ku Rwanda. Mugabo ibihano bya ONU ni binini cyane vyimirije u Rwanda, bifatanye n'ibi bihano Tanzania igomba gushira ku Rwanda. Yemwe bene wacu banyarwanda, ibigiye kuborohera urabwira. Sindiko ndabatera ubwoba, ariko ndazi kushika uno musi hari abantu benshi tuyaga bari Kigali bariko babwira ko ibintu biguma biduze, ibintu byaduze ibeyi kuko abaguzi atunga benshi b'abanyamahanga barafise amakampani bugaye, abantu amashira hamwe yigenga menshi bazi ko ariyo yangaje abantu benshi kwisi yose, amakampani y'amaprive y'abazungu b'abanyamerika, baba Belgique, ibihugu byinshi bya Burayi, abazungu bose barafise amakampani za Kigali, za Gisenyi, za Butare bugaye, bamaze no kugara kubera ibi bihano muheruka gufatirwa. Rero bamaze kugara abantu benshi ngo Rwanda ntibagikora, ntibakiri kubuzi. Rero urumva badakora, urumva nta mishahara, urumva n'abadandaza, urumva ibintu ntibigenda neza, urumva bavuga ko ngo ibintu byatanguye kuduga cyane mwino misi. Urabona ko n'ukwezi kutararangira Rwanda itanguye gufatirwa ibihano, ibintu ngo byatanguye kuduga cyane ibiciro. Mbere avuga ko bamwe mbere ngo bariko bararondera ukuntu bohungira mu Burundi, bahungire mu Buganda, baruje no muri Kongo hari intambara, bapfume bicwa n'intambara hako kwicwa n'inzara. Ubuzima bwatanguye kuzima kandi ibibazo bitanguye kwinjira mu Rwanda. Haro clipe nyinshi abanyarwanda bari mu Rwanda baduha inkuru y'ukuntu ibibazo byatanguye guhinduka mu minsi mike ya gusa. Ariko rero murababwire, naramuhanuye Kagame ibigiye kubushikira ntibyoroshye. Uyu muntu yitwa Kabarebe agiye gukwegera u Rwanda kaga, kandi umuntu wiga Kabarebe wibuke ko uyu muntu yitwa Kabarebe d'abord atari n'umunyarwanda, kuko Kabarebe yigeze kuba umukuru w'igisirikare cya Kongo. Unsigurira gute ko umukuru w'igisirikare cya Kongo ashobora kuba umukuru w'igisirikare cy'u Rwanda ashobora gute kuba umunyarwanda ashobora kurongora gute igisirikare cya leta ya Kongo? Bigenda gute ivyo? Urumva Kabarebe nta mubabaro, nta hana uchungu na nchi ya Rwanda, nta mubabaro afitiye igihugu cy'u Rwanda.
arazi ko atari umunyarwanda. Nico gituma ubona ibi byose abikora kugira ngo u Rwanda rwinjire mu kaga, abanyarwanda binjire mu kaga, bahure n'ibibazo, kuko ntazi agaciro k'ubuzima bw'abanyarwanda, ntazi agaciro k'abanyarwanda, ntabyazi. Iyo aba yarabizi ntiyari kubahuka ngo yongerereze umuriro ashwane n'igihugu cya Tanzania, aricyo ibice birenga 90% by'ubuzima bw'abanyarwanda buzarana mu gihugu cya Tanzania kuri poro ya Dar es Salaam. Urabwire nk'ubu Uburundi bwo kugwarirwa poro ya Dar es Salaam, Kongo ikugwarirwa poro ya Dar es Salaam, Zambia ikugwarirwa poro ya Dar es Salaam, twoca dupfa twese, twopfa neza, twopfa kuko ibitoro, amavuta, ibintu byose biba urazi ko bidandazwa byinshi abaguzi atunga bava mu bihugu byacu babirangura i Dubai no mu Bushinwa, babicisha kuri poro ya Dar es Salaam. Turapfa neza dupe duhere. Bene data, bene wacu Banyarwanda, mbere impanuro nobaha, genda mu mushikire Kagame mubwiye ati muta dezereta, nyimba bagufata bagutwarira he ku byaha wagirizwa byo kwica abantu muri Kongo, abantu barenga 3,000 nk'uko yabitangaje, sawa. Mugabo haza undi muntu ashobora gufuta ino shusho ibibazo bituveko, kuko wibuke ko Zimbabwe abene gihugu bamaze kubona ko ibibazo inyuma ya bijya bihano, bamaze kubona ko ibibazo bibabanye byinshi, abene gihugu bo muri Zimbabwe bamusabye Mugabe kwa dezereta kwa bivamo kwa ku butegetsi. Mugabe acarabumvira kirava ku butegetsi hazi undi mu president, amaze kuza undi mu president Sadeke, ico gihe yarirongowe Menga na Magufuli, acarasabira imbabazi ari Menga 2014, acarasabira imbabazi aravuga ngo tura Afrika yose turasabye ibihano Zimbabwe yafatiwe, kuko uwabiteye ni Mugabe ntakiri ku butegetsi. Turasabye Zimbabwe mu ikurireho ibihano, mutayikuriyeho ibihano ntidutahu. Ibihugu byose bya Afrika bice biratangariza icarimwe, harimo nama ya Sadeke. Ico gihe watwara Sadeke Menga yari Magufuli, baca baravuga ngo turahakanye ibihano mwafatiye Zimbabwe. Buryo ubwo nyene amakungu nawo ni baci bakuri ibihano kuri Zimbabwe, ikintu gishobora gukiza u Rwanda. Kagame avuyeho akazundi mu president afutiyo shusho, hanyuma akunga ubumwe n'ibihugu bibanyi, akunga ubumwe na Kongo, akunga ubumwe na Burundi, akunga ubumwe na Tanzania, akunga ubumwe n'ibihugu bya Sadeke, bakamufasha guvuza induru. Turasabye mukuru ibihano ku Rwanda. Ico cyonyene nico gishobora gukizugwa ico cyonyene nico gishobora gukiza u Rwanda, kikarusubiza agateka n'abanyarwanda bakaba mu buzima. Ibirenzaho ibyimirije u Rwanda, Imana irakinguye ikiganza ku Rwanda, irakinguye ikiganza kimpuwe u Rwanda, kandi bigiye kubimiriza ni uyu mama yeretswe. Uyu mama yeretswe bigiye gushika ku Rwanda, bigiye gushika. U Rwanda rugiye guturirwa, kujya ubona Libya yaturiwe, kujya ubona Iraq yaturiwe, bamufata Saddam na Gaddafi. Kandi ocanje gihereye aha, baca umugani mu Kirundi ngo ikibwirwa n'icyumba cyerekwa nikibona. Murakoze ijoro ryiza.